none ni gute amafaranga bahereza igihugu ananirana gukoresha, ugasanga hakoreshwa 10%, 20%. Ibyo tuziga mu ryari bwa mbere twabashimire kuri ukuntu mwashoboye kwitaba kino kiganiro twashatse gutunganya ku bijanye n'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka turimwo 2025 gushira 2026. Twagitunganije rero kugira duhamagara amenyesha makuru n'abandi bantu bashobora kwico baterera kugira tubiganire ko ntumbero yo gushikana n'ijwi kure kugira bamwe n'abandi mwafata ingingo baze barumva ivyiyumviro bitandukanye kuburira guterera mu ntumbero y'igihugu cacu coshobora gutera imbere kikava mu kaga k'ubutunzi kirimwo. Turasere kubashimira ko namwe twitavye ntiriwe rero ndarangira nagira ngire kuja ku mayange ibintu bimwe bimwe by'intumbero bijanye n'ibwirizwa nyene y'integuro y'amafaranga leta izokoresha mu 2025 cyangwa mu 2026. Ubwa mbere twibukanya yuko bisanzwe amafaranga leta ikoresha ku mwaka ari budget mu gifaransa bakoresha un acte économique le plus important dans la vie du pays. Mu bisanzwe mu buzima bw'igihugu nuko kumva kumenya iri bwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka nico gikorwa ca mbere kijanye mu by'ubutunzi kibaho kandi gihambaye mu buzima bw'igihugu, niyo ntango yo kumenya iterambere mu gihugu ingene bishobora kugenda canke gusubira inyuma ingene bishobora kugenda, kuko byose biringaniye muri iryo bwirizwa. Umunyagihugu rero asanzwe arashobora kwibaza ati mbega kuba tubona amabije atorwa ibije tuba zitorwa mu buzima ntibuhinduke, ni ikibazo. Ati ingwana tuba tuzibona mbwa mwaka uheze bije yari yatowe, mu mwaka waheruka bije yari yatowe, no mwaka iratowe, none zimaze iki? Umunyagihugu asanga ati zimaze iki? Ikindi bavuga ati none ko twe turiko dutozwa amakori ico bita fardeau fiscale ugatora. Ikindi gihambara abantu baca baza kuraba mu kugira analyse y'ibije baca bati mbega none ibije ije ubutunzi bumeze gute, ico bita contexte économique. Contexte économique rero ngira tubivuga ku ncamake cyangwa tubivuga mu ntuze haruro, ariko ni ibintu umurundi wese ariko arabamwo uno munsi. Duhereye nko ku bintu bijanye n'ibiciro ngira ntitwirirwa turabisubiramwo, iduga ry'ibiciro riri muri iki gihugu cy'u Burundi ko risigaye mbere riteye akora n'amakenga. Muri raporo ya BRB batwereka ko inflation yari igeze ku 40% mu kwezi kwa gatandatu, inflation do 40%. Iyo rero yigezaho mu bisanzwe mu bindi bihugu ni arete yaramaze kuko imaze kurenga 10% honyene kaba kamaze aho rero haba hajemo ico bita population bita ubukene, igabanuka ry'ubushobozi bwo kugura. Kandi rero igihabaye mu Burundi nuko uko inflation yose bayerekana ibiciro by'ibiribwa nivyo bizi bwa mbere mu gutuma iryo duga ry'ibiciro rimwe. Amahera amadovize ari mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu aguma ari n'icarikize kwezi, kandi rero n'ikibazo niyo yiyongereye ntubona icahindutse.
nubwo nk'ejo bundi twari mu nama mu cyo bita conference ariko igirishwa na wa muhinga mpuzamakungu Leos Ngendakumana Leos Ndikumana uwo muhinga ico gihe hari abashoboye gushikiriza amajambo bakerekana bati muri ico rwanda ntuze nka muri expose y'umushikiranganji gateka ngo reserve de change ngurabwe mu kwa gatatu ngo gushika mu kwezi kwa gatandatu ngo zariyongereye nuko ziyongereye ngo zariyongereye ngo twari ngo kumengo kundwi zibiri zitatu ngo mbango mu kwezi kwashitse ukwezi kwarenze okay nkico kivuze mugabo ikera gibitora ahubwo rigaca rigwiza ry'ingora kabiri baca bakoza ati nora yamba do biziyongereye yagiye ari he ikibazo kiringa utubwire ngo byari kundwi zibiri mugabo n'ibyaho habihuke turacafise ikibazo iby'ibitoro ngira ntawe bibora bivuga ibi binyobwa abantu bihereza ibi by'isukari ibijanye na infrastructure amatara mabarabara bya internet hari naho bavuga tuti nyimba bavuga ati baraje kanaka yabonetse yijiji muremwe canke n'ikindi iriho baje haba akarusho kandi kagaragara mu bintu by'umuyaga nkuba amabarabara domene kugwiza umwimbu bakavuga yuko uravye ubu ni kwa sanse ni 3% gatatu kwijana mugabo ugiye ukaraba ngo mu hirya ngo njya mbona kazozije mu ngiro ngo tuzashikanye 15 kwijana y'ukugwiza umwimbu kenze to kwa sanse ntibishoboka amadeni yongera ku rugero rudasanzwe arenga 50 kwijana y'umwimbu kandi aja mu buzima bwa misi yose uravye amashirahamwe nk'aya za Braludi ngorana rimwe za Sosumo canke na Onatere ucubona ko hariho ikibazo iyo uravye rero muri budget y'uyu mwaka ukavuga ati mbega iyi budget y'uyu mwaka ubushikiranganji bwiyongereye amafaranga menshi cyane n'ubuhe kandi ubona ko bigaragara kandi uravye muri rusangi amafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze yose muri rusangi yitwa ko yiyongera ko miliyaridi y'amajana 2 amahera tozwe no mu mahera yo muri dépense ni nkayo nyene ni hafi miliyaridi y'amajana 2 no kuvuga yuko ubisanzwe bisa nuko ata urbanation yabaye igaragara mu bintu bijanye n'amarose bishaka n'amadepense naho yo bari hari ariko kuraba indani ukaraba institution zarose amahera menshi nko kuri pourcentage usanga ifise amahera menshi ubanza kubushikiranganje bw'ikaja leta ufise imiliyaridi y'igihumbi 1700 miliyari mugabo gasanga muri ayo 60% nayo kuriha amadeni mirambose madorate ni mirambose madorate urumva ho simigambi y'ikandira cya leta minini ni prevision de remboursement de gusubiza amadeni ikintu ubundi bushiranganje tubona bwiyongereye cyane amahera ku buryo budasanzwe n'ubushiranganje bwo kwivuna umwanzi kwivuna abanzi umutekano urumva n'ubundi hamwe abaga bati amahoro yabonetse ifitanye dorate kubera dépense biteza zigabanuka icona twe taragishikira kuko ayo mafaranga yongera hafi y'imiliyaridi amajana 2 kubushikiranganje abayofashije mu bindi bikorwa biterambere bidasanzwe hanyuma na budget yo mu biro by'umukuru w'igihugu presidence tubona yongereye cyane urumva ucubona yuko ibintu byo kugwiza umwimbu hanini cyane urabona yuko bitaba byashizwe imbere uravye intumbero y'ibwirizwa ry'amafaranga leta izokoresha
hanyuma ugiye ku marosentire y'ibihambaye tubona ni riduga ry'amataxi, amarodovance administrative, amatagisi kuraka. Ibyo rero bituma abantu bakwa amataxi kandi bakwa ekonomi formere ntoyi. Ejo mu biganiro bigize iminsi bitangwa berekana yuko kujya mu Burundi abakontribuable bumengo ni kubiho turi ibihumbi nka 10 baraharugwa abantu bashobora gutaba batanga makuru, nuko yuko niyo yongereye bagomba kafyunda hahandi ni ibintu bikunda kuboneka niyo usanze leta ku buryo bushaka usangira kiraja no mu bafonctionnaire abarimu kotiza subira ongereza, urumva l'assiette fiscale kwiyongera ikibazo. Ivyo rero bituma amahera wifuza gutoza ngo amataxi usanga utayatoje, ugasanga uravye nko muri revision budgetaire y'umwaka uheze byarabonetse yuko hariho amafaranga yabari bituza atatojwe menshi, kandi bacaga tuti kubera dobize yavuze mu rutaka baragabanutse kubera situation turimo yizi nzoga zirakora za barashaka n'amakomeresi cyangwa ikingere bivuga urudanda cy'urugabanutse. Byumvikana aho bazarugabanutse rero yamahera wifuza gutuza n'ubukiyatuza niba bavuga Faransa ngo rego totirito bigace bijana n'ibintu bita exoneration urusho butangwa budaharu amategeko usanga adatomboye, ugasanga inzego zigutanga ni nyinshi. Obeya ashaka gutanga, ubushiranganje ashaka gutanga, muri za debra ashaka gutanga, umushiranganje w'agacare ndasubirangira bwo gutanga cyo bita kuba discrétionnaire, ugasanga birabangamira ingingo ziba zarafashwe. Amategeko yayo umushiranganje ashaka kwigisha y'ingungo y'ijase, ugasanga ni kibazo ya cadre legal yo gukora kugira itinde murayo ko habaye akarusho, dusanga ari ibi akamize y'ingoma bigacoro bizana kimwe twita recours d'avance de la banque centrale. Ivyo rero ni ibintu biriko birasivya ubutunzi bw'igihugu, tumaze ko kenshi tugira n'Imana n'ujya muhinga rero wose ku Mana yarabigarutse avuga ati ibi bintu by'uko amafaranga leta ikoresha babona ko koroha ugenda ukaka amahera muri ndebe ugashira muri circulation, ugasanga leta n'abantu baho décisionnaire moyen cyo bita création monétaire cyakifatiye ko biriko byinshi gihugu. Ni nk'umuntu yofata amahera mashaka akayakora akadisibira abantu kugira abahumuriza ati we ntiwahembwe ari irivision monétaire. Ivyo rero an economy irivision monétaire ni ikintu kibi cyane, bibonekera rero mucyo bita masse monétaire ahigeze uno munsi iraduga cyane. Ni inflation dufise angana parti ni inflation monétaire, bose baramaze kubyerekana aho hantu rero kwikubita gashi umuhinga Rose Ndikumana professeur yarabivuze, twama twabigarutse ko aho ubutunzi ariko buragenda, aho ubona ko avance udasubiza wakamwe banki nkuru y'igihugu ukabona ko ariko buriyongera, amasubvance ugatanga, ibintu ugatanga, amahera udakonda ugatanga, mugabo bitavuye ku bwiza bw'ingo cyane bw'abatagisi cyane kubiki kiba kiko kiraba ikibazo. Ibyo rero bica bizana bigafatana na kimwe bita insécurité fiscale, imprévisibilité y'amategeko. Hariho umuhinga kumbure wundi hava bigarukako mu kanya bijanye n'amakori ingene bisanga bifise ibibazo, bigaca bituma rero yabuze bagira iyo rukuru. Ico kintu duse gutera kama abategetsi, jewe ndagisoye gutazi nk'umuhinga mu by'ubutunzi ndabikurikiranira hafi no mwishira mu bikurikiranira hafi. Hanyuma rero ibini ikibazo shakihaza ni iki cintuze ca financement y'ababayeri d'offre naho nyene teri gabanuka bisheze 1722 miliyari bari bateguye mu mwaka uheze
1722 miliyari mugabo ubu ni 1326 miliyari yumvikana ko nazo nyene imfashanyo zagabanutse ku rugero rwa 400 miliyoni. Turiko rero tuvuga tuti kugira aya mabwirizwa ategura gufaranga leta kugira nta murundi tubone akarusho hari ibibazo bitegeza kuzababera biva mu nzira n'ikibazo c'amadovize. Amadovize hatabaye itunganya ryayo bishasha ni ukuvuga ingene ayari mu bubiko arije ayo yabonetse raporo ya bero kubona ati none statistique y'ama importation aja ku madovize muri banque centrale ingana gute, mbega structure y'ibintu vyabaye importé na dovize de la banque centrale ingana gute par rapport au marché parallèle, kuko abantu baramaze kubigira ubu plus de 80% des importations passent par le marché parallèle. C'est un marché qui s'institue yamaze kuja ku gitoro uko nyene barabaza igitoro mbega amadovize kuza ku gitoro angana gute par rapport yari logistique ubushobozi bw'abantu bigize igitoro batoye gute bene ibibazo kuri marché mbega igitoro kiba gatanga ko ibiti bagiye ku isoko yindi kandi bari obije kwija bimaze amezi indwi zibiri igitoro ku masasa yatangira abantu biga ubwo butugiye ubuzamuka gute abafite imirimo ku mashuri ngira n'abantu n'isuku n'abakoresha ku igitoro yamaze kugira n'imyanya ibira mu ntuze igwira mu mazi seriviyeri imodoka zawe tubasaba za buri gitoro amazo hose uzi no gukora kw'amaserivisi urumva yo kuvuga rero rangaje yo kuvuga ngo igitoro gikeneye ari Bujumbura gusa amadovize akeneye ari Bujumbura gusa waruguna wari yanyi ikintu ntakeneye ari yarangaje zitari none waruguru ntiyunguruza umuntu w'umucamuzo ntiyunguruza umunyagihugu w'umucamuzo ntiyifuza ngo yagiye kwamanga iminsi ntayigura amadovize ayigura umuntu w'umucamuzo izi mpuzu abantu bambara za piferi za fime ntiziva hanze ziva amadovize amadolari kubera yambaye ahejeje kunywa imodoka iza kwitwara wa mwingo ije kuwushora mu bisagara rero neza mukoresha nibaza yuko ubuzima niho buhagaze ahubwo hago leta ari kugura nyene izi marché souterrain parallèle zigenda zihagarara twebwe rero kibaza yuko kugira izi nteguro zitindiza zirashaka ku kintu kigaragara kiboneka hari inkingi zitanu tumaze kugarukako zica zigira ico bita pantagone nk'uko n'aba si pantagone ijya yahariya ijya ntuze mazparo hexagone ijya y'amantuze y'impande zitandatu haro n'isi impande za n'ipini ico bita amapini y'atanu afatanye imwe itarimo bidakunda no mu bihugu byose kugira bishoboke bazikorera kuko ari zitanu imwe utayikoreyeko ukayikuramwo nta kigenda niyo turakuza tuti organisme y'umuntu igizwe n'ibihimba byinshi estoma yonyene byase uracika umutima wase umuntu aracika igihugu cyase umuntu aracika amara yase umuntu aracika urumva ruba ari sore zerima disipline izo rero inkingi ya mbere nico bita stabilité politique. Stabilité politique igihugu ibuze ibindi byose biriko biragenda babwire stabilité politique hariho les élections ibi by'ama liberté la réconciliation la cohésion
ibi birafise ingaruka ku butunzi bw'igihugu uravye uburemere iyo igihugu kirimo injyane zidahera bigira mu butunzi. No mu bihugu bikomeye barabibona yaba igini kize politike gato cyangwa ab'ingorane uzobona ico bitari marché boursier ziriko zirahungabana kuko murabibona urashobora kumva bo bati inigeri irayekanye kandi yavuze gutya peteroli yazazobona marché boursier kirahungabana barazi ko biriri. Inkingi ya kabiri ni ibigitoki narite kontra tutayikoreyeko transparence budgetaire yibi by'amasoko none amafaranga leta ikoresha azogira akamaro kuko amasoko ya leta karamaze kuba arisima y'isi udakonto ukunyonyeza udakonto amafaranga ya leta bizogira akahe kamaro. Inkingi ya gatatu ibyo tutayikorera economique tujye muri ibi bya politike y'amafaranga atanga ugasanga yuko abantu gukora politike monetaire ibyo amadovize usanga amanuze avunjwa kuri aronka bamwe ukaja kuco bita yindi kuri environnement des affaires protection juridique ubutungane ngene protege concurrence ngene abantu bahayana accès à la propriété gukingirwa respect des contrats ibyo ni byo tuza kuzana imitahe ikore nushobora kuzoteza imbere igihugu atabitahe nta mu Burundi atabitahe mva makungu iri kiraza yaba privé twaraye twumvise ngo bagwiza tumo muri Qatar waba bagiye kuza je no koma mashi no koma mashi mugabo rero kumwe twaza kubigaruka kubamenye yuko abaguza tuba nk'abajya baje haba hakenewe ibyo bintu nyine turiko turavuga baraza bavuga tuti turashaka kwinjiza amafaranga na gutya mugabo biragusaba rigueur discipline ubutungane bwawe bumeze gutya abantu baje muri conference bigaragara bya bituri accès à la propriété ntubihinduka mu makonti ntabo muri leta ntabanshiramo ntabaki bya bintu ni ibintu byinshi rero turaza kubishikako ukuraza ibintu byagiye biranka bagomwe za zone économique spéciale ngo abantu baraje kuyubaka ya Bujumbura hajya hahora FFB murukeje bundi abantu beza kuvuga ngo bagira ngo bagira ubutare ngo bazane ngo amamiliyaridi n'amamiliyaridi mugasanga byagira amayibo ibigume mu makuru rero ni ibintu tugiye gukurikirana ahantu bijyanye n'ibyo bishaka gutangura kuzamura bishigikira imigambi yarazoyisubiza kuko abo bavuga tunabaza sifatanya baje gutekako baraje kandi barakeneye inyungu urukundo rwa cyane baje kugira imitare yabo yunguki barayiraba rero ikije gukora ingene izokingirwa ingene abategetsi bazovyifatamwo kugira ntibayijane muri riski. Ivyo niko kamo duteye uwo niwo opportunity abarundi baba ariko baracaho kugira bashobore kogorora nk'abandi mu gihe imitahe je gusahiriza iyari inguzi iyi coopération na mugano ubundi coopération tunatinore ni gute amafaranga bahereza igihugu ananirana gukoresha ugasanga hakoreshwe 10%, 20%. Ibyo tuziga ryari aho n'amafaranga baguteretse imbere akunanira tuzoyivamo ryari abantu bo muri leta mu nzego za leta nk'ubundi akumva yuko haroga ibanki y'isi yose yabahaye amahera y'amaproje aza kubakura mu bukene wewe akakurira gukoresha mubona usanga wambaye karavati uriko uratembera we ngo uriko uratwara amaproje cyangwa uriko uragira gute ibintu yabyifashe gutyo aha ninge tegeza guhinduka tuba solution ibyo byose kuri ya capacité institutionnelle uko bijya by'ibituye uko bimeze en fin de compte biza gutuma akanovera efficacité na efficience administration itaka administration igumye uko imeze ubu naho uraramo
nta terambere rishoboka, nta reforme ishoboka. Administration kimeze gutya mu bushobozi no mu byumviro, ico bita capacité et mentalité bikimeze uku nukuri ntibishoboka. Tumaze kubona amakara abantu bakomakomeye ba directeur abashikiranganje usanga baburijemwo amapuje kubera atanyungu bayabonyemo, amapuje agasubira inyuma. Tubona ko mu Burundi tufise ikibazo, itwobiba turabagondagura amazina mugabo na maka tufise menshi. Mbipoda twabona naka je ndayibiriza, mbipoda tutayinzanye ngo jabaje ngiribi, aho turahagwana. Iryo duga rero y'ibiciro rero bogereza gukirira muri iyo nyene, kuko yaba tax ari mu yaduga ibiciro, idovize zimvye iri mu biduza igiciro, amafaranga avuye muri ndembe muri ekonomi ari mu biduza igiciro, muri mission na administration ya spéculation iri mu biduza igiciro. Iyo abantu bari batangaza bari bafite spéculation basanga kubishaka violence na wandi muke kuba kwa justement capacité de production ari ntoya. Ibyo none bifatanye umva bya biciro byera kubundi, amataxe yongera ku bidandaza, sibyo amataxe yongera ku bidandaza bica biduga. Bahize kuri telefone ku mayinite icyo bashirako cose ari TV cyangwa n'igiki, umudandaza aza kwishira ku consommateur final. Cyo ncambe icakabiri iyo dovize ribana inderi tagaciro bagiye kwibota kwisoko mpuzamakungu icyo baye inflation importe bitereza kusipotwa n'umudandaza. Ubu butunzi bagwiza buciye ku mafaranga banyanyagiza mu bantu ivya masse monétaire, kandi iyo masse monétaire bagenda ukagira ivyigwa ko mbega iyi masse monétaire iprofita abande yoyo iga n'umugwi w'abantu. La masse monétaire iprofita abantu bamwe canke iki kubera ibintu by'amasubvention ariko baratanga amariyo bayoriyana. Ni ibintu abantu kubera peut-être batafise ubuhinga muri ibyo batabana ngo twitwa twibona ingene amasubvention yatanzwe n'aya mafaranga ngene yongereye iki bituma igiciro kuko amahera agira mu bantu atari karaguzi atakikugira ko igiturire murayo biri mu bice biduza ibiki amahera ya polisi y'abandi bisanzwe guspekira abantu. Ni phénomène ikomeye bakishiramo ni imuzeye na production igitorokiza umuntu agukurira ibidandazwa mu Kirundo ku litiro y'ibihumbi 32 ku mazutu, uko abizanye niko abigurisha. Lokuni transport iri mu bintu bya mbere byongereza ibiciro mu gihugu. Commerce intérieur faible ni production no deja twarize kwa turi mu nama ba industrie baravuga bati kubera ibihugu by'umuyaga nkuba twahora les industries travaillent à 60% de capacité, 60% de capacité. Limya bibura iki mwimbi biti ugasanga nibiki ibiciro by'ibiribwa bikaduga ku rugero udasanzwe. Twibaza rero izo ngingo twazivuze urabona nizo zifatanye n'ibintu by'ibiciro, nizo zifatanye n'ingene ibintu byose byasimbugira neza mu gihugu. Hanyuma ubushiranganje bwa leta rero ugaca busabwa gukomeza umuco mu gukoresha amafaranga ya leta. Amaraporo agasohoka tukabusaba nabwo yuko ibi bya budget programme byokomera bigakoreshwa bigakora kujya standard ahandi zimeze, kuko budget programme ifite ama standard haba ama ordinateur ingene ibintu bigenda
apana rero kwiyemberezako kandi mu mategeko no muri pratique atacahindutse. Harabaye icegeranyo PFA cerekana aho leta igwaye mu gukoresha amafaranga. Dusubiye gusaba ko ico cegeranyo ivyakivuyemwo vyobatirwa mu guhindura ibintu. Hariho igitabo kiriko kirategurwa twarakibonye ca gestion ca stratégie de réforme de gestion des finances publiques, dusaba yuko hojamwo ivyo bintu byose bituma gukoresha amafaranga ya leta. Nk'iyi PFA yaragarutse ku bintu byinshi, igaruka ku maproje atigwa neza, ubushobozi buke bw'amaproje, ihagaruka ku maproje usanga kari muri bije, amahera agatozwa, amaproje arakorwa bataha namwe ubona traceability. Ivyo ni ibintu rero biba bituma gukorana n'umuco ubona yuko bitari ikirere. Tukakwifuza rero ko ivyo bintu ibiterwa ufatirwa kugira izi ntumbero amafaranga leta ikoresha ntitukume tuzi iro ngo tugaruke umwaka uza ngo tugaruke ngo leta abantu bagatita inama nshinga amateka ukayibona. None umurundi nawe igihinduka n'igiki muri politiki mu buzima bwiwe bwa misi yose, umurundi asanzwe hahinduka iki? Mugabo urasanga ku mwaka itaxi yagiye rodovance ivuye kuri 10 million igiye ku miliyoni 30 igiye kuri 50. None hahinduka iki? Urumva rero twibaza yuko uko tuzoma tugacaye dusubira n'abandi batera kamo nabo bahinga bava hanze bakaza baraza gufasha abarundi. Twibaza yuko ngira abantu babikubita gashi bibananije gutya inzira turimo si nziza. Dutegereza kucyumvira ico bita rectification de routine, tugafata intumbero nshasha. Nkaba rero ibintu kuganira ico twita échange, nkaba mbaye ndagarukiriza ngaha muri introduction kugira abari nabo baze bogere ko bafatire ari nk'ibyo amataxe ayigenebije ku budget uko ni nako ndavuga ca kurwanya igiturire, kurwanya igiturire afise kunde konte iboneka ikora akazi bahuburyo isobora amaraporo agafatirwako. Nukuri nibaza yuko turabona ko hari abanyepolitiki babitavye ibiganiro nk'ibi biraheza bikadushimisha, nubwo naho nyene muri iyo politiki abakiriye amadefi tubona naho nyene turaba yuko ntuje tutavuze yuko ijya nk'ingi yindi nayo nyene itegerezwa gutosorwa kugira igihugu gishobore gufata intumbero nshasha. Murakoze.